twebwe abapolisime twisunze itumwako ry'abanyeshuri bashasha muri kaminuza y'u Burundi, twiweje ingene abapiwa n'abapiwante bitwaye muri kino kiringo c'inyigisho bahawe n'umugwi wari ujejwe kubakira. Mwebwe abanyeshuri bashasha muri kaminuza y'u Burundi, kuva uyu munsi igenekerezo rya 17/2026 isaha 1:40 abapiwa n'abapiwante mubaye abapolisime kuva ubu. Abapiwa babinezerererwe n'iteka. Nyini cyubahiro Mana mushobora vyose, nyakubahwa waje userukiye uburongozi bukuru bwa kaminuza y'u Burundi, banyakubahwa mwese mujeje ibisata bitandukanye muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa mwaje muserukiye inama nkuru y'urwaruka mu Burundi, banyakubahwa muserukira abanyeshure mu bisata bitandukanye muri kaminuza y'u Burundi, nyakubahwa wewe w'ijambo ryinshi imbere y'abanyeshuri usanzwe uri cegera cy'userukira abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, banyakubahwa abanyeshuri basangwa mwese muri hano, mwebwe mwese mwatwitangiye mwaje kudutera iteka, banyakubahwa abanyeshuri mwese bashasha muje uno munsi kugabana byinshi ngaha, banyakubahwa batumire bahire namwebwe bakunzi b'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, mwese mwitaje ibi bikorwa mukumva umuhamagaro mukitaba mukagamburuka. Nitugira amahoro, tugira amahoro, iterambere, ubumenyi n'umubano mwiza mu gihugu cyacu ndetse no muri kaminuza nkuru y'igihugu. Nk'uko mubizi kandi mwabimenyeshejwe, kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 17/2026 turamutse twiyegereza kandi twongera tugana kwinjiza bya nyavyo abanyeshuri bashasha baje kwiga muri kaminuza y'u Burundi, ariwo muryango bushasha barimwo uyu munsi. Udukundire rero tubanze dushimire Imana yo yadushikanye kuri ino sango turi bazima, twebwe turi hano. Tuyishimire kandi kubona yemeye ko abavukanyi bashasha baronka amahirwe yo gukandagira muri kaminuza y'u Burundi, tuzi ko ariko atabonwa na bose. Dushimire kandi leta y'u Burundi yo yakoze ibishoboka byose ibicishije mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi mu gushiraho ivyankenerwa byose kugira umwaka w'ishure utangure neza mu mahoro no mu mutekano ntangere. Mu nkundire kandi nshimire vy'imvamutima ubuyobozi bwa kaminuza, duhereye ku muyobozi mukuru gushika no mu bisata, aho bitanze batiziganya kugira abanyeshuri bashasha bari baje batazi iyo baja bashobore kuhamenya. Dushimire kandi vy'imvamutima ubuserukizi bukuru bw'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, hamwe n'umugwi wari ujeje kwakira abanyeshuri bashasha muri uyu mwaka w'ishure, bo batisigarije na kimwe mu kwerekana umwonga uhuma n'udahuma batoya babo kugeza n'ubu bakiriko. Nk'uko rero twabisanze, umugwi wo kwakira abanyeshuri bashasha muri kaminuza y'u Burundi ufise insiguro idasanzwe, kuko
niho haba kunywana vya nyavyo hagati y'abashasha hamwe n'abasangwa. Ico kikaba ikimenyetso c'ikivukano gishasha ciyongera ku bindi vyari bihasanzwe. Ni no muri iyo ntumbero nyene twahisemwo guhimbaza uno munsi ku civugo kivuga giti umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi ni kirumara, ni inkingi y'iterambere ry'igihugu mu mbono kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere 2060. En français, l'étudiant de l'Université du Burundi, l'acteur clé et pilier du développement national, vision burundaise 2040-2060. Twahisemo ico civugo kuko muri kaminuza y'igihugu haza kwiga cyane cyane ugwaruka ari nago rufise n'ikiringo kitari gito mu kurangura ibikorwa byinshi kandi byiza biteza imbere igihugu maze tuze n'ubutunzi mu butunzi rikaboneka. Twisunze rero intumbero y'igihugu cyacu muri bino bihe, twisunze kandi ico igihugu n'imiryango byiteze kugwaruka rukibandanya amashure na cyane cyane muri kaminuza y'u Burundi, twahisemo kwakira ababene wacu n'abashiki bacu bashasha mu gutanga impanuro zikurikira. Abanyeshuri bashasha mutega amatwi cyane. Ku banyeshuri basanzwe bamenyereye iminyuro ya kaminuza y'u Burundi, tubasaba kwamana na ntaryo bafata batoya babo nk'abavukanyi. Birinde kubata mu mitego ituma bata intumbero y'ico baje barondera, naco akaba ari ubumenyi n'ubushakashatsi bushagaje guteza imbere imiryango hamwe n'igihugu. Aho twovuga nko kubaba hagufi mu kubaha impanuro nziza zituma bataja mu ngeso mbi z'ubuhumbu, ari navyo bibabangamira cyane. Kuko twarabonye mu myaka yaheze eka mbere n'ubu aho hari abasangwa bahenda bashasha muri ibi bihe canke muri ibi na biriya kugira ngo bashike kuco bashaka, bikarangira mu banyeshuri bashasha harimwo abatashe kubera inkurikizi mbi zavuye muri bwa buhumbu twavuga. Ivyo kubabikora tukabahanura kubiheba, kuko abarundi barayamaze bati uwanka gakura abaga umutavu, kandi ngo inkoko ugerera abandi niyo uzogererwamo. Kuri mwebwe bashasha turabasaba kutigera na rimwe musubira kwihenda mu kwibaza ko mukiri abana nkamwe mwari mukiri mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro, kuko bizokwegera akarambaraye na cyane cyane ko muzobona ko umengo umwidegenzo ni mwinshi, kuko ngaha muri kaminuza y'u Burundi nta bamwe mwita abankadrere canke bamwe bita aba prefe bahari ngo babacunge mu byo muriko murakora byose. Ico muzokora cyose kibaye kibi muzogihanirwa ku gatwe kanyu, kibaye ciza naho muzogishimirwa, kuko ntimugifatwa nk'abana haba mu mategeko canke mu muryango eka no muri kaminuza. Tubahanuye kandi kutajana nyabahururu na mwarijya turi mu gisagara mu guta umwanya mu bintazi bibatesha kwiga, ariyo ntumbero nyamukuru yatumye muva mu miryango mukaza ngaha.
mubwirizwa kwitegurira kuzokwereka imiryango n'igihugu ico babatumye n'ico bariko babaronderako. Mwirinde ababahenda mu matelefoni canke ku munwa bashaka kubambura utwanyu, babahenda mu gace ngo mutunga byihuse. Ivyo ngaha mu gisagara bireze kandi bimaze guteza ingorane benshi cyane. Kwirinda kuza muritaba amanama canke amakoraniro mutatohoje neza ngo mumenye ibivugirwamwo, kuko hari abantu bihaye kwegeranya abandi mu kubiba, bababwira ko aribo batunzi ngaha muri kino gisagara. Mwirinde agakuku, kuko ubu naho mwahora mwigana kandi mwanazananye kwiga ngaha, abenshi ntimwiga mu bisata bimwe, bisigura ko ingufu cyangwa umwanya wo kwiga ntimubihuje. Ivyo bituma rero mutaja mu bukuku, kuko navyo birabakwegera kuyoberwa cyane, bigatuma usubira inyuma wikoreye amaboko, abavyeyi bakwiteze ko ibyiza uduganye ukuye muri kaminuza. Mwirinde ingeso mbi y'ubusambanyi cyane cyane kubigeme, ndahagarara rwose, naho abahungu bibatera, kuko abigeme ni mwebwe mukunda kuhasigara, ndetse na bamwe bagashengera bakahasiga ubuzima. Kwitwararika gusoma na ntaryo amategeko ngenderwako ya kaminuza, icyo twita reglement academique. Uhereye kuri reglement nyene ariryo tegeko rikuru rihuza abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi hamwe na kaminuza, kugira umutima wo gukunda igihugu mubicishije mu gukurikiza no mu gushira mu ngiro ibikorwa biba byateguwe na kaminuza, aho twovuga ibikorwa rusangi bishimikira cyane cyane kw'isuku ry'aho tubaye. Rero mu Kirundi bavuga ngo ibagwa nk'uko iyindi ibazwe. Mudukundire rero twakire icesi abo twebwe twitwa abapiwa canke abapiwani, tubinjize icese mu muryango wa Parisime. Abapiwa mukoma amashi menshi cyane, kuko twebwe abaparisime twisunze itumwako ry'abanyeshure bashasha muri kaminuza y'u Burundi, twiweje ingene abapiwa n'abapiwante bitwaye muri kino kiringo c'inyigisho bahawe n'umugwi wari ujejwe kubakira. Twiweje ubukerebutsi bwa bamwe mu banyeshure bashasha berekanye imbere y'ababarongoye. Tukihweza kandi ingeso nziza bariko barerekana kuva bashitse ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuba bakurira ndetse no kubahagarara imbere iminsi myinshi. Twiweze kandi ikiringo abanyeshure bashasha bamaze bagenda bajuragirika batazi iyo baja n'iyo bava, tukaba twarabigishije tukabona ko bariko barabikurikiza. Turavye ukuntu abakobwa batagitereka umushatsi kandi ari nkenerwa kuri bo imbere y'abashitsi, eka n'abatumire bahire. Mwebwe abanyeshure bashasha muri kaminuza y'u Burundi, abanyeshure bashasha muragaba bigomba bikomere, mwitegure muze kuraba intebe mu kuziterura, muziterure mutazengereza amatara imbere y'abashitsi, eka n'abatumire bahire. Mwebwe abanyeshure bashasha muri kaminuza y'u Burundi, kuva uyu munsi igenekerezo rya 17/0/2026 isaha
imwe n'iminota 41. Abapiwa n'abapiwante mubaye abapolisime kuva ubu. Abapiwa babinezerererwe n'iteka. Salamu alaikum,